nkuko nababwiye nti ningaruka zoheza ndababwire neza ibyabaye. Ubwa mbere na mbere mvuge nti tumaze gushikayo, jewe ibyo nari nizeye tugiye kuraba sibyo nabonye. Ndiye nari nizeye yuko tugiye kuraba dusuzume ibikorwa bimaze gutunganywa muri icyo gisata kijanye n'inama nshingamateka y'abana ku bijyanye n'agateka k'abana. Ariko je nkibaza nti hari ibyo kumbure ibindi bihugu byamaze gutunganya. Niyo nama ko babatani forum ya mbere, nibaza nti tugiye kugira ngo bevariba batwereke ibyarangu igihugu cyose, igihugu kimwe kimwe. Ngezeho rero sibyo nabonye, ahubwo numvise abari bahari bari baserukiye ibihugu byabo bose bavuga ngo barashaka ngo kumviriza ngo no kugira ngo biyemeze, sangaje biyemeze. Urumva ndaje ko bimaze guta cyane ahubwo muri uko kumviza no kwiyemeza, ahubwo sanga twebwe abarundi nitwe tumaze gukora byinshi kandi barashimye kubyo twababwiye, barashimye cyane. Noneho icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, tumaze gushikayo je naciye mbona harimwo ibisata bibiri mu bintu bo bari baduteguriye, harimo ibisata bibiri. Igisata kimwe caraba abana bazima, abana batarwaye bazima. Abo bazima rero basaba kumvirizwa, basaba yuko boshigwa nko mu nama nshinga bakabaha ikibanza mu nama nshinga amateka kugira ngo nabo baze bashikize ivyiyumviro, abo ni bazima. Ariko maze kuza kugendera aho umwe muri bo vice president akorera, vice president y'iryo shirahamwe ry'abana gateka k'abana aho akorera, nsanga ahubwo harimo n'ibintu byo kuvura, kuko kumbe nawe uyo mu vice president nawe ni docteur mu bintu bya psychiatrie, bya specialiste mu bintu byitwa la pédopsychiatrie, kuvuga psychiatrie, kuvura abana ingwara z'abana, ingwara zo mu mutwe z'abana. Ibyo bintu bibiri rero ku ruhande rw'ibyo bijyanye n'ingwara zo mu mutwe, ibyo ni technique, hasi nirwo ndabivuga neteke kuko ni birebire, kuko ndabizi narabikozemo, ni birebire. Mugabo igihe bizoberanye aho tuza tubivuge. Reka nce ndaba kuri urwo ruhande nabo w'abana bazima. Abo bana bazima bisabwa rero ko bovugirwa, bokumvirizwa kugira ngo ivyumviro n'ibibazo byabo vyigwe mu nama nshinga amateka. Bise ko nama nshinga amateka y'abana. Aho naho ntituramenya ingene bokungizwa mu nama nshinga amateka, kuko byose bitegwa n'ingene igihugu cyose gitunganije. Ariko gusa icyo twemeje iyo principe twaremeje yuko iyo nama nshinga amateka yohaba y'abana. Mugabo ahizoba ingene yokungizwa mu nama nshinga amateka y'abakuru, ibyo ntabyo turashikako. Mugabo ico baracemeje. Ico rero nibaza ko ari ikintu cyumvikana. Ariko rero tugiye kuraba ibyabo bana, iby'abana si ibintu bisaba yuko twoshiraho ubyumva, si ibintu bisaba ko dushiraho inama nshinga amateka y'abana, kuko inama nshinga amateka y'abana uyishizeho kandi utashizeho inama nshinga amateka, abo bana ukaja mu nama nshinga z'ibihugu, igihugu kimwe kimwe, no kuvuga bacaba ingorane. Hacabiza ko iyo nama nshinga amateka y'abana ku rwego rwa Afrika ikibura abihereza ivyiyumviro, kuko urumva ko mu nama nshinga amateka z'igihugu icyo ari cyo cyose abo bana badashizwemo mu nama nshinga amateka, iri ayo parlement y'inama nshinga amateka iri hagati kazira mu kabana, ikibura itanga raporo, ikibura n'ingene ivyiyumviro yafashe bishobora gushirwa mu ngiro. Ico ni ikindi kibazo, gusa mumve ibyo nivyo naciye mbona. Ariko ibindi twebwe turi en avance, murabona yuko twamaze gutera intambwe.
kuvura abana ku buntu, abavyeyi abiga kubana ku buntu, kwiga ibintu nyene byinshi. Urabona amashirahamwe araba ivy'abana, umukenyezi w'umukuru w'igihugu by'abana arabijamo cyane, umukuru w'igihugu arabijamo cyane, ku nzego zose arabijamo cyane, mu ntara barabijamo. Murabona yuko mu Burundi nubwo tutarashiraho ikibanza cy'inama nshingamateka iraba agateka kazira muntu k'abana, twebwe tumaze gushika kure. Mugabo tutagombye guca muri iyo mvugo cyangwa iyo mbono y'inama nshingamateka iraba agateka kazina muntu k'abana. Rero ariko nubwo iyo nama nshingamateka iraba agateka kazina muntu k'abana ya Afrika, nubwo yojaho ntiyobuza ko no mu bihugu ubwaho nabo bandanya babitunganye neza kugira ngo iyo muri amanama nshingamateka bashyire ikibanza cy'abana. Kandi sinangombwa barasha nubwo batoshiramwe abana bakiga igihugu cyo kikaraba ingene abana ugira aho bavugira. Si ngombwa ko baza gutonda mu nzo muri amashingamateka, mugabo bovyiga ari komisiyo yoshobora kuvyiga muri amashingamateka bakayishiraho nta ngorane. Mugabo icyo twemeye nuko bavuze bati iyo nama icyo kibanza c'inama nshingamateka y'abana mu vy'agateka kabo turibaza ko ibyo twaramaze kuvyemeza. Aha rero ikindi novuga nuko muri ibyo tubavuga nti twohereye hasi, nk'uko mubona dufise ibibanza dukoreramwo mu nama nshingamateka yo muri Parlement Panafricain hariya muri Afrika yose, turafise hariya muri CAC ibibanza, ariko bihera hano iwacu. Ariko naho nyene byarateye ingorane kuko kuva hano mu nama nshingamateka yo mu gihugu byaracitse, ni nama nshingamateka yo muri East Africa byaracitse ku buryo ntacyo duhana, ibi byo bakora ntavyo tuzi. Mugabo abo muri Parlement Panafricain bo bibandanya bigenda neza, eka nabo muri Serge bibandanya bigenda neza. Ubu rero no kuvuga rero yuko abo bana byobaye vyiza igihugu cyose kibanje kititunganya kikaraba ingene mu mategeko y'igihugu bashiramo ico kibanza cha Parlement iraba agateka kazina muntu k'abana. Aho niko umuntu niko ndabibona, kandi nivyo byoba vyiza. Ariko naho bitobuko nabisubiyemwo, naho bitobuko iyo nama nshingamateka muri Afrika ishoboye kujaho nizo no mu bihugu byose mu gihugu kimwe nishobuza ko bandanya nabo bavyiga baraba ingene ikibanza cy'abana kiboneka mu nama nshingamateka. Uko niko twabibonye. Rero mu byo tuvanyeyo nuko twumvikanye ko bari kugira effort nyinshi cyane, no gushiramo inguvu nyinshi cyane ku kibazo cy'abana kiragoye. Murabona n'aba bana bo mwibarabara bonyene ukuntu muri Afrika bazovuga ngo turafasha ingingo ku bana bo mwibarabara ucubashiraye ko hose bananiranye, barabajana bakarabiyeho babashira bakabubakira bakaraba bavuyeyo. Ibyo byo ego kubivuga nivyo, kubivuga kubyiyumvira ko nivyo, muga inyishu ntizoroshe, bizosaba inguvu nyinshi cyane. Muri makeyi rero nivyo twashoboye gukurayo, nta kintu kinini twavuga cyakozwe uretse kwemeza ko iyo nama nshingamateka yerekeye agateka kazina muntu k'abana ko yoronswa ikibanza aho ivugira, aho abana bavugira yabavuge ivyiyumviro byabo. Donc icyo rero nuko twakibonye. Ariko icyo nabonye muri Maroc niyo yafashe ya mbere kugira ngo ibyo bibazo by'abana ibyige ibifate kabisa nta nkama. Mugabo nabonye narababwiye nti iki kibazo murimo mwitumo kuko ikibazo kigoye, kandi ntimuze musabe impembo kuko umuntu iyo kipa y'abana nta mpemba agira, nta mpembo ko ntiwobona icyo wohemba umuntu afasha abana kugira ngo baze bakure bahinduke abagabo nyabo ku gihugu.
oya ntivyoroshe kweri. Rero muri makeyi natwebwe turazi ko inama nshingamateka ikibanza c'abantu ntacyo turatunganya, mugabo twebwe mwumva ko nkuko nabivuze duciye mu zindi nzira abana turabegereye cyane. Noneho twaranavuze yuko ubu mu rwego rw'umugambi tugiye gushiraho umugambi witwa turerera Burundi, reko waramaze kuja. Ubu tugiye guhera hariya mu nama hariya ku mitumba, hariya muri kwa nyumba 10 tuduga kugira ngo abana tubakurikirane, kandi ayo makomite azohora amakomite y'abavyeyi kugira ngo akurikirane ivy'abana. Ikindi cya kabiri nuko abana tugiye kuzobakurikirana duciye mu byo bita amasosiyete cooperative. Hariya amasosiyete cooperative mwumva hariya niyo tugiye kuza dukurikiranira abana kugira ngo n'abavyeyi bigishwe ingene bazogaruka bagakurikirana abana neza. Ibyo byose murumva ko twebwe tumaze gutera inama. Nibyo rero muri makeyi novuga ubwo tuzobana twiyumvira abantu bagira ubushakashatsi bumve kuko n'ibintu byo bushakashatsi kweri. Yego nibyo murakoze cyane.